amafaranga ko ushaka kumva ko yarungitse none jewe koresha umwanya imyaka yose nabaye narigeze nubaka inzu bivuze ko yubatse amahera y'umugore we nicyo ushaka ko nemera gusa nyine nivyiri wega we nicyo ushaka ko nemera nyine iri gukwe ubwiriza rero gogo wowe icyo ushaka ko nemera n'abantu bahora bakivuga ama commentaire mu ndabibona sivyo umuntu je ashaka ku basi kuntwenga ngo nubatse ngo ntunzwe n'umugore ngo nubatse inzu ngo mahera y'umugore n'umugore nubwo yone yubaka n'umugore wanje wawe murumwe cyese mbona ikibazo cyo bakiripe rero kandi byo tuba dufashanya icinzu ni gitoye cyane ku buzima je nawe tubanyemo kuba gusa umutima wanje namuhaye umutima wanje ndamu rukundo rwanje ico ni ikintu gikomeye cyane gusumba ama miliyoni nubwo yonyubakira etage zitanu umutima wanje ko muhereza gusa nkamwemanga imbere y'Imana n'abantu umugabo ni arakwiye gusa gutahura ko guca inyuma umugore atari vyiza kuko n'umugore yo guca inyuma donge birababaza ariko biraryohera umubiri biraryohera umubiri ugiye ugiye kurondera se umugore wadafise kutomugira basaga umva hari ukungena umuntu ubona umengo none ko ariko murasho kuva ngaha mu Kamenge akaja kurira umukeke kuri World Beach kanonga umukeke uhari hari ugasanga uranazimbye gusumba karushaka ko na déplacement donc ni bintu nitama mu gisoro cyo bavuga ngo tama ni bintu ubona umengo mujya umengo c'est bon ariko niba wanserega wawe rigana bajya bagabo bacuma abagore babo ntabwo baba banse nitama Magi watubwiye ko ari mu nzira ariko araza vuba cyarashobora kugushikira mu gihugu cy'u Burundi ariko ro hamwe tuvyitegeye yuko azobagarutse nk'umugore wakoresha umwanya cyangwa azobagarutse nk'uje gusinyira bivuciye amategeko bimeze gute nene se ko ngoya kwishura kandi abantu barategereje inyishu nene se bitategereje sikibazo nakubajije bavuga ngo vyandagara vyanditse vyandagara vyanditse gusigura azoza aje gusinya canke azoba aje kubaka umugore wakoresha umwenda waje kubaka urugo agarutse kandi nawe bakeneye inyishu nyene nakubaje kandi nene inyishu rara ndiko ndafise nasi reka ndaguhe nimero ziyo no ndikuvugana nawe shaka wo biyishurira ayakaye wewe nyine urugo rwiwe ntawe uzi ubuzima bwabo kandi Jimamanda hari n'abakobwa ino ahora arisha none ansira urubanza gute nawe nyine ari umunyabyaha ashaka mere nka padiri ngo mvirize ivyo mvuga nurabivyo nkora cya wewe rabana n'ivyawe kandi je nta muntu nga muri no game ashobora kuntsinda muri ibi bintu by'imbuga ayo mahera rero jewe nimba noba ndayasavye amafaranga vyosaba yuko tworinda kuja ngo umwe oya amafaranga umuntu umwe cyangwa babiri gusabo ucabikora murakoze kunahura amazi asante sana kungurira isima nayo inzu itagate no ega ugwinjizo uzasanga no ugwinjizo amadusere ugwinjizo ariko yakoresha umwanya mbere azoba ari vibe kandi ivyo nzovyikorera intererano nzoba nahagaritse kandi yasize umugore we mwiza mukunda mwitayeho kubera iki umva ukibikora umengo ukibirondera umengo asa nijuru bikorote ariko biheze ubona umengo ni kirofa cyagikoga ubona umengo ni kiwerewe ruvugaga cyo kirofa niyo mpamvu n'abakobwa n'abamaraya uzobabona umumaraya utamuha amahera imbere na pima asha imbere asha anayashira kuri kuko arazi neza yuko nimwaheza uca wicuza Mundero ngenda baramutse mwese bakunzi ba Akamo TV ndabifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nanyu mwanye no mu vyanyu. No musiro twongeye kugirwa amahirwe yo kuganira na wa mu influencer mu promoter wa undi mwese mukunda we nase wundi nikoresha umwanya ari hano imbere ya kamera za Akamo TV. Nkuko muvyumva canke mubizi kuri micro ngo Label turi kumwe. No musiro twagirira amahirwe yo gusubira gukorana nakoresha umwanya ahavuye mu bihe bitoroshe byo kubura umuvyeyi
mbese n'ibindi byinshi bigiye muvuga ko cyane koresha umwanya karibu cyane mahoro umeze neza ndaho ndashimira mbere ya byose tubanza ko duhoze umuryango wawe nawe ubwawe bwite mu kuvuga ati condoléance nivyoroshe kubura umuvyeyi nibihe bitoroshe cyane sinzi ko bavanga ibihuvuyemo canke urimwo kubera ko ndabizi ntago byoca biguheramwo ubunyene ikintu kigoye kwakira ariko wumve yuko Akamo TV tuguhojeje cyane tuvuga ati Imana ikomeze kwirira umutima wawe ikomeze gukomeza mbese n'abandi muvukana bose merci beaucoup je ndabishimye pe kandi si Akamo TV gusa aba mujeje ni benshi bose muri rusange ndabashimiye cyane Imana bahezagire ndanabasabira ku byabaye bizobashikira birababaje cyane pe cyane razikoresha umwanya je nagiye gusanga burya urufu wogumva ku wundi muntu kana ko rugushikira wewe kubera yuko kubura umuvyeyi hoho n'indi etape irenze cyane gose yego no kubura umuvukanyi birabaje umuonkre umutante ariko abari umuvyeyi bwite yiwe naho ugira umuvyeyi n'ikindi kintu kabura nikaboneke ni nyina w'umuntu mama w'umuntu mama jambo rikomeye cyane rwose ariko no hamwe n'izo noshaka imbere ati ese yaramaze igihe kirekire agwaye byagenze gute yaragwaye hospital militaire za clinique aho ibara ryagwiriye yagwaye igihe kirekire pe kuva 2020 2020 agwaye agendana ingwara stoma baramubwira operation muri stoma ariko ntivyarangira niyakira shampore cyane biko bizogenda kose yogwara yo bameze gute gusa tunye rutegeza kuba barako umutima arabitwara umutima fete ibihurimo je ndabitahura cyane kubera ko ndavyibuka nanje mbura mama wanje niko byagenze byananiye kwiyakira uretse ko ubundi ko ndagenda niyakira ariko haheze season afuye ariko n'ubu byumve yuko hari genyene mu mutima sibuye nyene tuvyumva nawe hari genyene ibihe by'umubabaro nyene umuntu avyiyumvira kumva nyene wapi ariko hamwe n'ivyo Imana ikomeze umutima wawe Imana ibabe hafi ifuke vide y'umuvyeyi wanyu kuko niwe muvyeyi wa twese ariko no hamwe n'ivyo nk'umu influencer nk'umu promoter nk'umuntu cyane tumenyereye cyane hano mu gihugu cyacu Burundi akora ibitandukanye ndagomba kuvuga ati hoba haragaragaye urukundo kuri rwa rugeze tuvuga yuko abarundi dukundana cyangwa dushigikirana muri bina biri pardon bon urukundo niki urukundo si rujya umuntu akwiruka inyuma akwama ko yamaze kuramutsa hari umuntu ashobora kuza kuraba muhira ashonje ashaka afungure akabicisha muri faso y'urukundo rero jewe abashitse ko ni bake ariko abanyandikiye ni benshi kandi abo tumvikana ni benshi kandi abagenzi banje ni benshi cyane rero je sishobora kujija umuntu urukundo ngo ngaragaje urukundo ngo ntiyaje no ataje mu bibi azuza mu vyiza ataje mu vyiza azogaruka mu bindi bibi kuko sinkeneye kwama mu bibi ariko navyo ni bibi nivyanditswe rero jewe abanje n'abanje kandi abakunda kandi barabizi je turiyagira abajama mfite ni benshi cyane ni benshi cyane kabisa rero nta mihari pe nta mihari jewe kuri jewe ni bombocrate ni bon tubanye neza cyane kandi abatahuye bananyandikiye benshi kagarabuza kanya fresh bro amahoro menshi kuko umwanya n'amafaranga ndashaka kuza kuraba ariko nizo kabaza ku kigandaro bubu batuza gusiga amahera abaje ku maziko bakoresheje amahera uri ya déplacement donc uri gurusa abari ibintu by'imitigito tigito uratanga akamverope bagwamverope bashiramo akantu n'ibintu bitwara uburyo n'ibintu witegurira si ibintu rero ariko igikuru umutima iri hamwe tuyaga ataco dupfa nta kibazo ariko
ariko hamwe n'ivyo n'ibindi binyuma biracari nko bivuze ibihe vy'umunezero bikomeza kubaho ibihe vy'umubabaro ariko reka dushire Imana imbere muri byose kuko ntitwavuga ngo ivyiza gusa n'ibibi kandi Imana yaranabituremeye tuza kubicamo ariko rero hamwe n'ivyo hagenda havugwa amakuru atandukanye yuko ukoresha umwanya atakiriho n'umugore wiwe kandi yuko bivuga yuko uruhande runini canke imvo yo gutandukana kwabo ahanini iyo biri kurikoresha umwanya ese koresha umwanya niko bimeze canke tuyifate gute ibintu byeje n'umugore wanje n'amabanga y'urugo kuri ino si nta muntu n'umwe ubasha bwo gutandukanya ico atafatanije rero jewe biro by'urugo rwanje atanso biratandukanye cyane entertainment nimba shaka kubizana muri entertainment ni jewe mba ndabihisemo nkavuga ati ibintu bije ku muri social ariko nibatenyenye bazobimenya ko abantu bari kumwe baraboneka bazimunda kubasigura ngo urumva guys ngo turi kumwe ngo byaraheze cyangwa ngo twaratandukanye ngo ntituzosubirana zoyaye imigambi y'Imana nawe ihagarika nta n'uwimenya uzubona yabaye kandi abantu iyo baba barahuriye nta numwe abahazi cyane kandi niba bazira ikizobatandukanye urupfu rashobora gutandukanya abantu cyangwa imiryango igatandukanya abantu cyangwa ubuzima bugatandukanya abantu urumva si ikintu wewe n'upanga ukavuga ngo ikiya nakibonye ngo nico bizobatandukanya no oya kabisa cyo ivyanje bazobibona bazobibona kandi ari mukuza bazobibona nimba turi kumwe cyangwa takiri kumwe bazovyibonera n'abantu babana nibabone nta banga ririmo kabisa ko tutazoba hariya mu kwezi tuzoba ahanyene mu gihugu cy'u Burundi mu Bujumbura bazobibona batabonye nawe urumva bizoba byaraheze ariko rero hamwe n'ibyo twagiye tubona ama commentaire cyangwa ama post agiye atandukanye aho na Chimamanda yashoboye kuba yovuga ati uyo mugore yagiye kurikoresha umwanya amajambo menshi avuga ati n'ubunyene navuge ngo amuhereze ngo wonde mu diaspora cyangwa undi muntu amwitayo yishura kumukunda aho nabandi bagiye batandukanye bagiye ama post atandukanye ati uyu muhoga yariroshe donc yarihevye kuba nakoresha umwanya bavuga ibintu biriya bitandukanye vyerekana yuko amafuti uruhande runini ari kurikoresha umwanya mbese koresha umwanya yabonye ama post nkayo cyangwa ama commentaire nkayo yamushikiriye byagenze gute yavyakiriye gute ayo mapost nayabonye ariko je nta kibazo yanteye kuko ni content baronse nta kindi ababikoreye ko bose bashaka ama views rero jewe nta kibazo nta kimwe no kwakira ntacyo no gaya ntacyo no girane nuko mba nzi neza yuko nabona bari bigugu ntabwe ngabafise ubone gute ugira intambara ibintu utazi ntango yabyo ahubwo je ari ibintu binanangaza binanwenza pe kandi abarundi basanze boroshe guta mu gatego no mu gatwiko ko nk'ubuje bijya yari reality ariko imitima yabo yarahagaze ubu no bazanira agatwiko nuko bafata cyane ushobibona nawe niyo mpamvu rero mbona umengo nta mpamvu yo kubiduga ko cyane kuko ubu bien sûr que ijya yari tu byari byukuri byari byo kabisa ariko rero bibuke ko naje mu mutwe wanje uracakora ubu nyine nshatse no ndabahindurira nkabatera nk'agatwiko kandi kari seriye urumva bakisanga muri donc reality yarabaye nje ndabazana ikinyoma rero baca babigwamo cyane ko usanzwe mu content creator cyabigwamo ariko rero je nuko nagifise umwanya udutwiko kuko nta nyungu udutwiko nigeze mbona ariko hamwe n'ivyo rero shakoresha umwanya nubonye nk'umugabo mugenzi cyangwa umundi muhungu mugenzi wawe nka Chimamanda avuze ati ubu nyene ko yoshobora kurongoza umugore wawe akamuha wundi ese urumva ko yabisanzwe cyangwa yaba hariho akabifuruna cyangwa ikindi kintu bari kukwigenza ko ayakaye wewe nyine urugo rwiwe nta uzi ubuzima bwabo kandi Chimamanda hari n'abakobwa ino ahurarisha none ansiri rubanza gute nawe wenyine ari umunyabyaha ashaka mere nka padiri ngo mvirize ivyo mvuga n'urabivyo nkora wewe rabana n'ivyawe kandi je nta muntu nga muri no game ashobora kuntsinda muri ibi bintu by'imbuga nta numwe
nta nuwe ndabona je ashobora kuntsinda muri ibi oya ko ubwonko bwawe bwuje ndabubona uraburungura ukabona je nabona nkavuga ati uyu muntu ubwonko bwe bugarukira rero kandi benshi turazinanye ndabazi rero simbona impamvu ntacyo mamanda niba bigize intambara ngo umugabo ngo ari seriye umugabo ari seriye hari umugabo nta mugabo ari seriye aha aya nta numwe hari bose vuga ati abagabo bose ntago abagabo kuko abagabo presque nka bose ntabwo bari seriye benshi ntabwo bari seriye ushatse kubipima basi kubigerageza uzoje muri sona uzobona yuko abagabo benshi batari seriye ariko ubundi ndashaka kumenya impamvu uvuze ko abagabo batari seriye benshi ntabwo bari seriye umugabo mbwa ni waza gutwenga undi mugabo ngo yaciye inyuma umugore we hari umugabo nyamugabo ashaka gutwenga undi mugabo kuko yo aramuhanura ati urabona ko ubuzima ugiye mubahabara bagutwara amahera gutwara umwanya iki urumva ariko apana gutwenga pana kumusuzugura ngo ujya ngo yatekonye ngo rikanda muri ndiro ya kuko uyaza gutwenga genda baze abo bagendana ati ko kujya mugabo nigera nandikira nakantu nigera naraboya ntibibaho abigeme ni benshi kuri nosi kandi beza banaryoshe abagabo ni benshi kandi abagabo bafise inoti ni benshi kandi inoti ni ganjisi inoti uyifise igukoresha ibyo yishakiye iguha ivyimviro reka uzi ko n'umugabo areka kurara iwiwe kujyama iwiwe akaja kujyama muri chambre ya 60,000 ya 100,000 kubera undi mukobwa asanga yamukonsomye ko yandi mafaranga ivyo niwe nta mugabo yo bitwenga ko wundi ahubwo niwe bavuga ati ngo ronka amafaranga umuntu abone ingeso yawe umenye wayo neza tuvuge yuko umugabo yavuga yuko abaho ari fidele mu rugo bari nk'ububeshi bugaragara ni bake cyane n'abapasiteri birirwa baragwana n'abagore babo mu mazu ayose n'amabanga ahubwo dusenga imana wafashwe nta donc ntagire niba mutwenge atwengwe n'abana batararongora ibiyabaga n'imiyabaga kwanza n'abajene ntibakwiye gutwenga abagabo ko nabone usanga bafise abasheri bafise n'abasheri bandi reka ni ibintu byose byaramaze kuba urudubi abantu bose baramaze guparangana mu bisanzwe ubona umenga ari seriye akwereka ko ari seriye muri uwo mwanya we muha umwanya gusa gato uzoca ubona yuko nawe natari seriye hari umuhungu uzabwiga mu universite bwiyambika ubushati ngo buri seriye burya n'ubwo seriye bwa grave urabujya burya burajenga bugatukana ku mbuga bugakomanta ibintu gendura no muri interna niho uzobona yuko butari seriye muri interna urazi yuko baterana madama interna ariko karaza ukara intellectuelle ngo fier do ukizana cy'udufaransa twafuye twaboze ukibaza ngo nagaseri kakaza kagaguhanura we mwigeme nguru bune mwigeme kwiye kwitwara ukumvise nukuri kumera mu mengo nakantu kari seri mu mugenda nurabe yo niyo mpamvu jewe nta mungu je notwenga ariko ubundi shaka kumenya ni kubera ni yihe mpamvu ituma abagabo benshi boshobora kurenga abagore babo bakagenda kurondera abandi hanze kandi mu gihe aba yamuhisemwe ko babana oya n'indemana ni karimano kandi yamuhisemwe yimva mukunze oya kumitamo ni kimwe n'ibintu natwebwe byaje none Salomo yarafite abagore bangana Salomo ye ni muri Ancien Testament ntabwo ari muri Nouveau Testament ariko n'umuntu rega ni kiremwa muntu ari muri Ancien Testament ni muri Nouveau Testament ni kiremwa muntu sivyo Adam na Eva Imana yabirukaye muri Edeni kubera iki ni kubera baricamwa nyene abandi rero ntibagicamwa kandi mu bisanzwe ibi bintu umugabo arakwiye gusa gutahura ko guca inyuma umugore atari byiza kuko n'umugore yo guca inyuma donc birababaza
ariko biraryohera umubiri biraryohera umubiri buryo ugiye kurondera se umugore wadafise kutomubwira basaga umva hari ukungena umuntu ubona umengo none ko ariko umuntu ashobora kuva ngaha mu Kamenge akaja kurira umukeke kuri World Beach kano ngaho umukeke uhari hari ugasanga uranazimbye gusumba akawushaka ko na déplacement donc ni ibintu nitama mu gisoro cyo bavuga ngo tama ni ibintu ubona umengo mujya umengo c'est bon ariko niba wanserega wawe rega nabajya bagabo bacuma abagore babo ntabwo baba banse nitama urumva ariko umunsi yagendewe n'Imana nihazobona neza yuko iyo tama donc iyo nyota ni nka virus ni iki daimoni kija mu muntu kikakwereka umeze mengo ujya afibisusu umengo ujya ni sawa ko rumengo bijya bimere bivyibushe cyane ko rumengo kijya urumva ukikibona cubona image ariko ikintu cyo nyekibikiza ivyo bintu nukwegera Kristo nukugira Kristo muri wewe niwe agukura mu iyo nyota vraiment akakwereka yuko umwanya kwera ababijamo cyane nibafata umwanya wo gusenga nibasenga ko umwanya wo gusenga nasanze abantu baho umwanya muto ariko warukiye guhebwa umwanya muremure cyane urumva rero aca yironkira umwanya nta programme z'amasengesho afise nta programme zo karaga afise ntaki aca yigira rero muri ivyo aca bironkira umwanya ntanatinya umva nanigaya ntanaja no nanicara hasi akigaya ngo muje gukora icyaha abantu mengo avuye kuryoherwa urumva rero ikikuramo iyo tama ni Imana gusa niyo yonyene ivuga ati kuko na ba Sauli barabicanye kandi babona umengo kwica ni bon ahuye n'Imana niho yamweretse ati burya rero kwicana ni bibi ucukorera Imana rero don't judge ku muntu aja muri ivyo bintu umunsi wago nisake ntibika azokwisanga yabihevye kandi azobihe hako mutwengere musengere cyane niyo mpanuro yanje sinzi ko kandi niho ubwonko bwanje bugarukiye koresha umwanya kuri no musatubwiye ati hagutwenga mugenzi wako fata umwanya umusengere kandi n'umugabo yizi kwiyongeza kubera hajya akoresha umwanya nasanze umuntu niwe yimenye ubwiye kurushwa na count yo bamunzi naho wo kwigira umyeranda imbere y'abantu buza ati jengeza ha andi febre imbere y'abantu ndakomeye aki imbere yanje jewe n'Imana yanje ndi febre muri no rugenzo koresha umwanya navuze ati naho ubwawo wizi ko kageso umve ko ufuka musenga ubwira Imana ati Imana karandura ugahonye yego bitura mu bibi hura mwino ngeso umwe ko umbwa no office ariko hamwe n'ibyo tumva mengo koresha umwanya ariko arafata umurongo mwiza ariko arahanura n'abandi bagabo kugira ngo begere Imana basenge tuvuge yuko gitandukana kwawe na mama giko hari ico byakwikije niko kuri ku buzima uri kurata mu bisanzwe n'utavzinka udatunze inkara ziko zikamwe aba bose bakora ivyaha suko batazi ko ari ivyaha oyaye barabizi jewe ibintu ko navuga je ndi umwana muto na 30 yo ni mike vraiment hari n'abajene bafite imyaka 40 batararongora rero ni shingano umuntu ni ubuzima umuntu ahitamo akavuga ati jewe ndarongoye sivyo rero ibirende ko ndavuga suko ngo ngomba gukizwa cyangwa ngo nakijijwe cyangwa nagizene cyangwa ngo nakubiswe ngo n'Imana nagize no ni ibintu biriho niko realite y'ubuzima muri make kandi si jeje nzosha kubaza undi muntu akazokubwira ibiri behind yibi uyu muntu nawe ne burya ntazoba ari seri ntazoba ari seri ko jewe ndiyumvamo neza ko ndababwije ukuri nuko kuri kucwa kwa kubabaza ariko je ndababwije ukuri pe abagabo benshi bajya kujya usambana hanze nitama ntabwo ari ibindi bintu bajyana nitama kuko hari n'abagabo usanga banashwanye n'abagore mu mahoteli yanse kumuriha kandi yasize umugore we mwiza mukunda mwitayeho kubera iki umva ukibikora umengo ukibirondera umengo asha nijuru rikorotse ariko biheze ubona umengo ni kirofa cyangwa ikogo ubona umengo ni kiwerewe uvuga cyo kirofa niyo mpamvu n'abakobwa n'abamaraya uzobabona umumaraya utamuhamahira imbere na pima asha imbere asha anayashira kure kuko arazi neza yuko nimwaheza uca wicuza urumva rero niyo mpamvu sinzi nyene no bisigura kandi
no bantu ndiko bisigura na birebire cyane antuka wababwiye ari ukumva bavyumvise baraza kuvyumva kuko utugiye amajambo akomeye cyane kandi inkora mutima kandi hamwe abagabo bose boyagendera usanga ingo nyinshi ari amahoro ariko hamwe y'ibyo turashaka kumenya ikindi kintu kwikoresha umwanya aho tugenda twumva bivugwa yuko mu magi amahera yose yakoreye yakurungikiye kugira ngo ushobore kuba kubakisha parcelle yanyu ariko no musika bigaragara nka parcelle yanyu isa naho bitagukundiye neza yuko ushobora kuyirangiza mu gusakara canke ibindi bigenda bikenerwa kunzu mbese byo ariko imeze mu mafaranga nimba yakurungikiye uvuge yuko kubavuga ko yajenye mu nda yako ariko kuri canke byagenze gute umugabo atwagwana twinshi oya nuko abantu bisi ntibazi ikintu bitugubaka kubaka kungene birusha ingene bitwara uburyo ego rero ubu buzima nabwo budusaba ibintu byinshi bisaba ibintu byinshi rero ikintu inzu n'amateka kuko twese nka jewe inzu nakuriyemo yubatswe na 2000 ariko no biracahari ndahaciye mu Kamenge ndayibona ati jya nzu hajya hari wacu jya n'inzu ntibarayibomora ngo bayisubiremo canke bagirene inzu n'amateka inzu ni honneur umuntu umugabo yubatse inzu abayubatse donc yabagaragaje ko ari umugabo koko rero jewe turengera amakosa yanje yose basa abantu banyubahire baswe bamfise parcelle Bujumbura basi bakinyubahira ivyo kubakana vyose ndasaza kana mahera ndiko ndayarondera inzu zo kubakwa amayerera arabaho ariko twame tugendera ubuntu gusa Jesse ntabwo ndumugabo mbwa pe gabombwa kandi jewe umuryango wanje ndawukunda kandi nzowufasha ariko rero ngo bisa nkaho uri gukwepa gato y'ikibazo dushaka kumenya si kugukwepa yari yakurungikiye byagenze gute ivyo ko yarandungikiye ndakubikora ndakwerekana resi na bordero ndazikwereka urumva yisimbori mpamvu nunda kubikomera cyangwa ndabihakane kuko amahera abantu bamaze gundukira amahera je kuva jewe koresha umwanya menyekana ni benshi cyane rero sinoca kumbajije ngo wewe nakaye kwa amahera wajende kuko umugore apana abandi bari bakumande oya n'umugore wanje ko yandukiye amahera none jewe ntayo namurungikiye tuvuge ko koresha umwanya ari kubakisha inzu mahera umugore yamurungikiye cyangwa amahera yiwe bwite yagiye kurondera sinzi pe sinzi kabisa koresha umwanya kabara twinya makuru ariko oya nta makuru ndabimye nuko abantu baba bashaka kumenya ibintu bakibagira yuko burya abantu twanzwe na byinshi kandi tuzi byinshi ariko hamwe n'ivyo umugore wawe aremeza ko yakurungikiye amafaranga kandi sukuri kose rega gukwiye kuja hagaragara ntabwo ari ukuri kose ukwiye kuja hagaragara bikaba birangiye udukwefye rero ikibazo mu gihe umugore wavyemeza ko amafaranga yakurungikiye none avyemeza ushaka n'ivyabona onyene si vyabona ariko avyemeza nawe vyemeza nyene amakuru y'ukuri tuyahabwa na nyene yo umugore yarungikiye dushaka kumenya yarungitse yarayevyemeye narungitse sivyo kandi muravyemera Nini kindi kibazo kiri nyene ndashaka kumenya koresha umwanya kuri kinga baramubesha naye bamurungikiye urabona tugiye mu byo kwemera yego n'umwana wanje acaza ngaha yemeza ati ego yatoye mbona ko kuvyemera ni kimwe yego ko wosho kwemerera ati jewe narigeze kuja gutora ama laptop kibuga c'indege ariko akanakanwa kabivuze none izo laptop zirihe icemezo ntanzu none mubone ihagaze nyene twe kwere ku inzu mushaka iki kandi gushika no mwanya inzu tubona koresha umwanya ariko dufate ko ariko araterereza niko no vyita si guterereza nabwo ari guterereza gusakara mu gihe umugore yemeza ko amafaranga yarungitse gito ko amafaranga yamurungikiye yatwaye mu yarungisanga yababwiye ko yarungisanga wonyene iri ko yanabivyemera hama ngo yarungitse oya cyo mushaka ko nemera sindi ko ndagitahura inzu irahagaze n'ikindi kibazo kiri ariko nirasakagwa none itarasakagwa nico kibuze cyonyene nibindi byinshi nyine nje kugira ngo neza ivyo nimba mubona inzu ihagaze
bisigura ko niyahagariswe ega niyahagariswe n'umuyaga kandi yahagaritswe n'amajambo yahagaritswe n'amafaranga amafaranga ko ushaka kumva ko yarungitse none jewe koresha umwanya imyaka yose nabayeho narigeze nubaka inzu bivuze ko yubatse amara y'umugore we nicyo ushaka ko nemera gusa nyine nivyiri ko wega we nicyo ushaka ko nemera nyine iri kuko umviriza rero gogo wowe icyo ushaka ko nemera n'abantu bahora bakivuga amakomantere mpora ndabibona sivyo umuntu je ashaka ku basi kuntwenga ngo nubatse ngo ntunzwe n'umugore ngo nubatse inzu ngo mahera y'umugore n'umugore nubwo yone yubaka n'umugore w'iwanje cyese mbona ikibazo aho cyo bakiripe rero kandi je tuba dufashanya icinzu ni gitoyi cyane ku buzima je nawe tubanyemo kuba gusa umutima wanje namuhaye umutima wanje ndamu urukundo rw'uwanje ico ni ikintu gikomeye cyane gusumba amamiliyoni nubwo yonyubakira etage zitanu umutima wanje ko muhereza gusa nkamwemanga imbere y'Imana n'abantu ico ni ikintu kinini gose rero cyese mbona ko ndagwa mu ikosa pe je cyari umugabo kandi je ndi umugabo nzokomanda umugabo imyaka yose nzokomanda umugabo uko no ibyo bita ngo guterereza ngo amabati erega jewe koresha umwana je ndi cyamamare sivyo nihagira undi aterereza urabe ko ari n'abati bari bamuha cyo bari mahe kubera erega urazwa amaye bati sikigugu rusha kuma service nawe nati nyamamariza akantu postingera akantu kora nibuka ico namukoreye nka kimukorera rero jewe ndazi abamfashije kandi ntibahagarike dahere ubu ngira nkore nisekeza gusaba ya misima nayo hama abo kajya kabaje kongeye kabaje kandi murabe yuko ntazora posting umuntu yanguriye isima ibaze ariko yakoresha umwanya hamwe n'ivyo uri kuvuga ngo bogo buduge n'indi ntambwe uterere isima nayo ugiye yuko twumva yuko umugore wawe yarungitse amafaranga akwiye inyubako yose n'ibikenewe byose yarungitse ngara byose nyene amafaranga akwiriye kubaka inzu abako yarungitse ngara we inzu ubaza yuko ari inzu ari bwabuzu twubaka bwo gutungiramo imbwa mu makarti inzu yo kubamo ariko bikose mu bivuga ko umugore wawe yarungitse akwiriye kubaka inzu yose yakwiriye angahe yarungitse akwiriye angahe wowe nagwaye devinzo nagwaye devinzo abavanga bakurungikiye akwiriye akwiriye angahe naya nahandi koresha umwana wowe ni umukobwa nende umuhanga bisigura wowe narigeze ndamuzungura ifana oyaye erega indaya nta pancarte zifise indaya n'umukobwa we wese mushobora kugendana mukamugasororanira mukavugana mukaja mu byo mujamo ivyo rero nibikora abakobwa bamwe baja kuri 11 gusa nabo bakobwa muri quartier babi wabo barashobora kuba indaya muri kabo nyene badatahura ko ari uburaya bakoze rero wewe nimba nigeze ndanakurisha nicyo kana abandi utabarondeye n'abandi nkabona arondeye kuko uri umukobwa kandi nawe uri mwiza Nima nakurondeye bisigura ko nabandi ntabarondeye bisigura ko koresha umwanya rero amafaranga yakoresheje inshingano zikwiriye nk'umuntu w'umugabo je amafaranga nakoresheje ivyo ushaka kuyakoresha nk'umugabo kandi vyega jewe jewe gugo jewe sindi muri za ntwaro z'ababirigi umuntu aguhereza agufatira ko inkoni oyaye je dahira je ashobora no kumereza ikintu nkaca ngaruka ndanagutegeka muri ico kintu ari warakimereke kuko jewe sinjya gasuzuguro sinjya ibintu vy'agasuzuguro ushatse urabe umushatse ukareka je nikomeze nene mvuga ati hamwe n'ivyo ko inzu ukoresha umwanya navuze yuko ari ubu nahagomba duge gutereza isima nayo nigikiwa uko nivyo nakubwiye n'isima nzuza kwitereza nterereze intebe zo irangi na plafond byose na televiziyo tingene ecran plat maze ngene ecran plat jewe koresha umwanya ibi si vy'ubu vuba ibi bintu je muri ko mumbona ko je nukubera ndumusazi ibintu je ndabibagaragariza hari abarinzi benshi ngaba beshije no guterereza gusa kugira kure video arinda wana gutakamba wana Saidonya nka ewana video natani shoot video urumva guterereza si ngo n'amabati gusa no hariho n'abarinzi baterereza amaharirimvyi biriza kare kandi je koresha umwanya abantu banabitahure
cyane cyane ko atamugabo yamayikwije muri byose apana umugabo gusa nta muntu yama n'igihugu nicikwiza muri byose kirasaba ifashanyo mva na Amerika ari ibintu ibura ija kurondera ikarinda kuja kwica abantu kugira ibirongo hamaje koresha umwanya rero kwera ahubwo isima turaba inzu yanje izokenera imifuko hasi hazokenera imifuko nka 40 kama 20 mifuko nka 20 hanze mifuko 3 imifuko 10 yakubwiye engineer wawe mifuko 10 ya 10 ni mingi engineer yakubwiye imifuko 10 ni mingi reka dufate imifuko reka dufate nzokene imifuko 30 kugira ngo inzu imere neza fresh turabicu imifuko 20 nivyagira nzoba mmenyesha imifuko 20 imifuko 20 y'isima ndayikeneye pe hamwe yoboneka gusa pa iriga gogo aha kuri mose hari abantu bafite amafaranga hari bafite inoti n'izina ry'Imana ashobora kubwira ati je bijya bintu horo ubona murawiriza uri kurasaba zimura nibaza ko ari black ajya mahera usaba je n'amafaranga je shobora kuja gusohokana nkajya urumva hari abantu ngabafite inoti n'inoti kandi ahanyene mu Burundi apana baba baje ahanyene hari umuntu akubwira ati gira sivyo imifuko 20 y'isima hari umuntu ubonyene uvuga ati mpa sheke ndakwereka sheke nda kindi tora mahera y'imisi imifuko y'isima ni 65000 umufuko w'umani 65 hari umuntu ubonyene yoca gutama inzu yagakimera neza 65000 y'umufuko w'isima buseko imifuko 20 ni 600000 Emilio Truas kurabire neza kugira ngo abakunzi bakoresha umwanya biyumviriye kumufasha yo kugira Emilio Truas Emilio Truas imagine ayo ni make cyane Emilio Truas urazinda gutera inkuru gogo y'abagenzi banje bamwe benshi je burya ari indirimbo ya Rinoji nita nkunda yitwa Babi hari abagenzi banje je dora tunwa inzoga ejo bakaza bamparurira yuko baraye bariye miliyoni 2 canke 3 atejo bro twaravyakije harasha sivyo ariko baravyakije harasha miliyoni 3 zira barastemaguye ariko Emilio Truasa gaciba ikibazo ayo mahera rero jewe nimba noba ndayasavye si amafaranga vyosaba yuko tworinda kuja ngo umwe oya amafaranga umuntu umwe cyangwa babiri gusabo ucabikora murakoze kunahura amazi asante sana kungurira isima nayo inzu itagate no ega ugwinjizo uzasanga no ugwinjizo amadusere ugwinjizo ariko nakoresha umwanya mbere azoba ari vibe kandi ivyo nzovyikorera intererano nzoba nahagaritse ariko mbere ko turangiza kino kiganiro gato ndashobora kubaza ikibazo kimwe cyanyuma kugira ngo dushobore kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri koresha umwanya nkuko yagiye tuganiriza ibiri na biriya watubwiye yuko Magi ariko araza vuba cyane ni Magi wewe mushaka kwiki none bitugari se umugore wawe ushaka ndakubwiye ko twavanye wewe umusubirira ndabusubira kubera iki je bise umugabo we nta mugabo ufise Ese umugabo nta mugabo ufise pe Umviriza Ube tarafise umugabo uyo mudeni Abo bivuye tunga abagabo ni Yesu ariko niyo kora ko kamutiva buri umugabo ariko urabona ko no basaguke cyangwa na wita mugabo ngire bariho benshi baba basumba nabo bwiza baba babuze umugabo abari imyaku koresha ari akumwe pesha nk'ibari dusasha kino kibazo hapa tukirangirize ko basi byibuze ibindi rembaza inyuma ya kamera nariko ndakubaza ati Magi watubwiye ko ari mu nzira ariko araza vuba cyane ashobora kugushikira mu gihugu cyacu Burundi ariko ro hamwe tuvyitegeye yuko azobagarutse nk'umugore bakoresha umwanya cyangwa azobagarutse nk'uje gusinyira bivuciye amategeko bimeze gute nene se ko ngoya kwishura kandi abantu barategereje inyishu
none se bidategenda sikibazo nakubajije bavuga ngo vyandagara vyanditse kubadije vyandagara vyanditse gusigura azoza aje gusinyira canke azoba aje kubaka umugore wakoresha umwenda waje kubaka urugo agarutse kandi nawe urakeneye inyishu nyene nakubaje kwanga nyene inyishu rara ndiko ndafise nasi reka ndaguhe nimero ziyo no ndi kuvugana nawe shaka wo biyishurira mama gisi nkeneye kubaza ndiko mbaza yakoresha umwanya turi kumwe kuno mwanya ya uko yimba ndakubajije gutyo yimba ndakubajije gutyo kumbure sije gusa hari nabandi umwe canke babiri bari ico kibazo nzocishura kimbaje abantu batatu nzobona ko kiri interest inge muri commentaire ndabikorera amatu bivugane ko sawa juzo kuri kaskin inshuti za commentaire start bakibajije je cenda cishu muyandi majambo rakwefise ikibazo makubonye abandi batatu ahubwo ndagwe eriga mwebwe ikibi cyanyu bamushaka ikintu cyose uko mugiteguye bari ko kigenda inzira z'Imana zirenga igihumbi ico nakwishuye no musinzo kwikwishura ejo kino kibazo ndakwemeye ntago tugihebeye ngaha nk'abakunzi bakoresha umwanya canke abakunzi ba Akamo TV ariko tuzigarukanira ubutaha maze kuruze commentaire hamwe vyemeye ko atajeje nyene bikubaza oya uso kimbaza urumva azoba ari ukiri umwe nzoba ndakweka amakomantere y'abandi sawa oya uzoyige screenshot kuri WhatsApp atiraba abantu bagize commentaire hamwe tuvyishura bimeze fresh tuje ndacishura pe koresha ubwo tugushimire cyane ku mwanya waduhaye ku majambo meza watubwiye wanahanuye na papa benshi bacinyuma abagore babo novuga ati Imana iguhezagire cyane guys tubashimiye cyane mwese mudahengesha kubana natwe kuri Akamo TV turabakunda cyane nayo mpamvu dukomeza kubategurira byishigiye bitandukanye naho utahari uko twababwiye dukomeza kubibutsa mukomeze kugira j'aime na partage na subscribe kugira ngo umunezero muronka mukomeze kusangiza n'abandi kanatsinda ko tubashikiriza igana yemezereza biryoshe cyane bye bye